Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cyaganiro c'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'abarundi. Mu ganiro cyo munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze umurundi yabaye mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu kiringo c'imyaka 5. Yapfuye gukugwa haciye indwi yinjira umunyororo yagirizwa ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Yasohewe ibohero inyuma y'umwaka adasiguriwe ico yazize. Mu gitabo c'inayiwe yanditse amajambo agira ati: Nyiri umutegetsi narinzi ko amabohero yagenewe abandi ko umunyororo ari we nkozi y'ikibi gusa. Ngaze mu mpimba narumiwe mbonye uko abanyororo bafashwe. Ivyo nahora mbeshuza ngo bivuga n'abacapuza ubutegetsi bwacu byose nasanze ari ukuri. Uwo muntu ninde yabaye muri leta kuva ryari gushika ryari? Uwo ni Cyprien Mbonimpa yabaye mushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu kuva kuwa mbere gituguto 1987 gushika kuwa kabiri ndamukiza 1992. Indwi mwe gusa akuwe muri leta Cyprien Mbonimpa yarahagaritswe kuwa 9 ndamukiza 1992 ajanwa mu mpimba yagirizwa ko yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa president Buyoya kuwa 3 Ntwarante 1992. Yarakuwe na president Nadaye mu 1993. Cyprien Mbonimpa yarinze ava mu munyororo batamweretse icemezo na kimwe c'ivyo yagirijwe. Niyigeze aciga urubanza yafunzwe amezi 7 mu kumba ka wenyene katagira umuco. Cyprien Mbonimpa ninde? Cyprien Mbonimpa yavutse mu 1946 ibwatemba muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi. Cyprien Mbonimpa yize ivyigwa vy'amategeko mu Burundi no mu Faransa. Aranafise urupapuro rw'umutsindo rwa master mu vyigwa vya politique. Akazi ka leta yagahereye mu biro vy'iperereza aho yarajijwe gusoma amakuru yose yandikwa ku Burundi mu binyamakuru bitandukanye ku isi. Mu nyuma yabaye umuyobozi yanatanguje ikinyamakuru ca leta Le Renouveau du Burundi. Kuva mu 1973 yinjiye mu bikorwa bijanye no guserukira Burundi mu makungu. Cyprien Mbonimpa yaraserukiye Burundi mu bihugu bitandukanye na cyane cyane Moscow mu Burusiya, i Bruxelles mu Bubiligi ni Paris mu Faransa. Cyprien Mbonimpa yari umugenzi akomeye wa President Bagaza. Igihe Bagaza atembagazwa mu 1987 bari kumwe mu rugendo Quebec muri Canada. Benshi baramwiketse ko yakoranye n'abakuye Bagaza kuko ari mu bakoze cyane kugira Bagaza yemere kugenda Quebec. Ikindi cyatumye benshi banavyibaza ningene Cyprien Mbonimpa yaciye umushikiranganje ambaye cyane muri leta yakurikiye iryo tembagazwa. Mu kiringo c'imyaka 5 Cyprien Mbonimpa yabaye umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'amakungu kuva mu 1987 gushika mu 1992. Ni bake cyane bamaze kurambira gutyo muri ayo mabanga. Nkuko yavyanditse mu ntahe yiwe Cyprien Mbonimpa yari umwitsigirwa dasanzwe wa president Buyoya no muri leta yiwe yari afise icubahiro kidasanzwe. Muri iyo ntahe arerekana amashari abera mu butegetsi ingana abantu baterana imyereka ari naho havuye ko yatakaje icizere c'umushikiranganje wa mbere ya Adresse Bombana n'ca president Buyoya mu mpera. Cyprien Mbonimpa ni muzima aba mu Burundi tumuheruka atanga ivyigwa bijanye n'imigenderanire y'ibihugu muri za kaminuza. Tanga ivyigwa vyitwa ngo Relations Internationales. Cyprien Mbonimpa yinjiye mu mpimba gute? Kwa 3 Ntwarante 1992 abasirikare bashika 160 bo mwikambi ya Muzinda barasohotse kambi n'ibigwanisho vyabo batera berekeza Bujumbura bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa president Buyoya. Amakuru y'ico gihe yavuga ko abasirikare bari bateguye kwica president n'umuryango wiwe be n'abandi bategetsi. Ikindi cyavugwa cyane ico gihe nuko aba basirikare bashaka guhagarika umugambi w'ubumwe be n'ivyo kwinjira mu ntwaro y'imigambwe myinshi. Ariko uwo mugambi wabo wari wamenyekanye kare president Buyoya n'abamuyoboka bari biteguriye abo basirikare ku buryo batashoboye gushika Bujumbura. Abatari bake muri abo basirikare barahagaritswe barafungwa. Uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wabaye mu gihe umushikiranganje Cyprien Mbonimpa yari yarayatahutse mu gihugu avuye mu rugendo muri Korea y'ubumanuko. Ashitse yasanze ibiwa vyinshi bivuga ko ari wagira afata ubutegetsi. Inyuma yaho yabayeho kwezi kose akiri muri leta ariko amaramazwa bidasanzwe kandi ubundi yahora ari umushikiranganje yubahwa cyane. Yarabona ibimenyetso ko atacizewe yari yiteze gukugwa muri leta ariko niyigeze arota ko yo kwinjira mu mpimba. Yarazi ko mpimba yagenewe babi inkozi z'ikibigutsa.
Kwa kabiri ndamukiza 1992 leta yarahinduwe maze Cyprien Mbonimpa asanga atakiyirimwo. Ntiyatangaye nk'uko avyandika mu gitabo ciwe. Mu gaturuturu kuwa 9 ndamukiza 1992 Cyprien Mbonimpa yavyutse asanga inzu yiwe ikikujwe n'abagendarme. Uwo munsi niko gufatwa ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba cyo kimwe na Colonel Charles Kazatsa yahoze ari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare akana umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Mu Mpimba Cyprien Mbonimpa yahaboneye vyinshi. Yasanze yabahoze arabashikiranganje ku ntwaro ya Perezida Bagaza bari bamufitiye ishavu ko ari we yabafunze. Yasanze y'abafungwa ba politike yo muri Paripeutu bari bamushavuriye cyane. Yabonye kandi ingene abanyororo bafatwa nk'ibikoko mu Burundi. Niko gutangara asanze bwa bundi ivy'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ari vyo kandi we yarazi ko vyandikwa mu ntumbero yo gucafuza igihugu. Kubw'ivyo yaboneye mu Mpimba Cyprien Mbonimpa ahanura umuntu wese kwama atemberera ibibanza bitatu kugira yame yirimbura. Ibohero ikibanza cyo nyene kikwereka abagenzi b'ukuri kikanakwigisha agaciro k'umwidegemvyo. Ibitaro ikibanza kikwigisha agaciro k'ubuzima be n'akaburi. Tugarageje gusigura mu Kirundi amajambo yanditse mu Gifaransa mu gitabo c'inayi yiwe kubijanye n'ibohero akebura cyane abategetsi bibaza ko ibohero ryagenewe abandi agira ati: sinashobora kwiyumvira ko no kugwa muri leta nkisanga mu munyororo. Nibaza ko ibohero ryagenewe inkozi z'ikibi zikomeye. Ntako ntagize kugira ngo nereke umukuru w'igihugu ko ari ibihuha bimbeshera kuri iryo tembagazwa ry'ubutegetsi na cyane kukuna abantu bari bamfitiye ishari bashaka kungirira nabi mu kwerekana uruhara rwanje babicishije mu iremenanya ry'ibintu ntazimwo namba. Umukuru w'igihugu yavuye anyakira ajinyitse atagishika. Namubonye nk'umuntu yahindutse. Umubonano wacu niwashikanye n'iminota 5. Naciye ntahura ko atacu tugipfana jewe na Perezida Buyoya. Yongera kandi ati: ibohero n'ishuri rya kaminuza aho umuntu ahura n'inkozi z'ikibi zabiciye bigacika hamwe n'abantu bahamaze imyaka 10 bazira kwiba impene imwe. Mu munyororo niho ubonera ko igihugu cubahiriza agateka ka bene cyo. Igihugu gihohotera abanyororo kikabafata nk'ibikoko kiba kigisigaje intambwe nini mu rugendo rwo kubaha no gusonera agateka ka muntu. Ikibabaje kurusha nuko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu adasiba gusemerera ariko tukama tuvuga ko ari ugucafuza ishusho ry'igihugu. Twoshimira Cyprien Mbonimpa kuba yaranditse ku bihe yaciyemwo mu butegetsi. Inaye yiwe irahambaye cyane. Ese vyobera karorero n'abandi benshi bahoze batwara bakatuyagira kumbure vyo kwigisha benshi. Ubutegetsi buraborera nabi. Ubufise yama yiyumvira nk'uwa mbere abushikiriye maze akibagira ibihambaye vyamuzanye. Akibagira kandi ko buhera. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uno munsi. Tubibutse kugira ico muvuze muciye kuri comment, ariyo commentaire, like, ariyo j'aime, no mu kugisangiza abandi mu kugira partage, ariyo share. Naho ubutaha.